Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yaragiranye inama n'abajejwe igisata c'indero mu mashure yo mu ntara ya Mwaro kw'igenekerezo rya 2026 Munyonyo mwaka mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira ngo ico gisata gitezwe imbere. Mw'ijambo yashikirije abari aho, Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yibukije ko igisata c'indero ari imwe mu nkingi zigize iterambere ry'igihugu. Yaciye yashikiriza bimwe mu bituma abanyeshure bataronka amanota meza, navyo ni nk'ugutwara inda z'indaro ku bigeme no guhurumbira amaronko no kunywa ibiyaruramutwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka yasavye abavyeyi n'abarezi hamwe n'abajejwe intwaro kurwanya inda z'indaro mu mashure, gufasha mu bijanye no guhanura abana ntibahebe amashure no kwirinda guharika. Yarangije ijambo ryiwe abahamagarira kwirindikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro z'abaganga. Twagomba turabire hamwe mbega n'igiki gituma abana baheba amashuri, n'igiki gituma indero itamera neza. Erega ikibanza ca kane kubera iki tutoba kibanza ca mbere. Dutanguriye kujanye n'umutekano mu mashuri, ibihungabanya umutekano mu mashuri ni byinshi. Hariho ico gutwara inda zitifujwe, ntitukideha kuko n'ikibazo kirajishinga igihugu cose. Hariho gucira amashuri hagati, hariho guhurumbira amaronko, hariho kunywa ibiyayuramutwe no kunywa inzoga zitemewe n'amategeko. Muri no minsi imico n'akaranga ziratitutse mu gwaruka. Bamwe bavyita iterambere ariko n'iteranyuma. Usanga ari vumwe aho usanga mu mashuri abana batwara inda, ugasanga umwana atarakwiza n'imyaka akiri mu w'indwi ari mu 8, ugasanga umwana aratwaye inda. Mbega none izo nda baziterwa n'abandi? Mbega noneho iyo avyaye umwana mujana? Nibibazo rero dutegerezwa kwigira hamwe tukabicirya nino, kuko suku bideha birahari. Twasanze akenshi abana babigeme abadatwaje indwa nabo bigana batwazwa inda n'ababajejwe kubarera. Aha rero twagomba rero tuyicarire. Wewe muyobozi, wewe mwigisha, ubwo bizuragiye karakubanye. Ni mubihagurukire rero mwebwe abayobozi, mwebwe mujejwe kurera urwaruka. Nimba bitarashika twaravyumvise ahandi, biraba byarabaye, nimuzitirwe mutaronegwa. Nimba byarabaye naho nukwisubirako, kubera urya mwana avutse, urya mwana yavyaye hataragera naca azimarira mu buzima bwiwe. Mu mihana ahaba mu kibano baramwinuba, baramuvuga nabi, ntagira indero, kumbure bitavuye kuri we. Hari n'igihe usanga umwigisha yamuhendesheje amafaranga, yamuhendesheje amanota, ati nzokuderibera. Niwemera ko turyamana nzokuderibera. Kubera ubwoba bwo kuyoberwa, umwana akemera agaja muri ico caha akagikora, akacakura karambaraye. Rero ndongozi murongo y'abandi, ntaco muzuba muri ko murakora ibyo bintu mutabihagaritse. Twifuza yuko mwebwe barezi mwoshigikira abana, mukabafasha, mukabaha indero, mudufashe mwifashije kuko bamwe n'abana banyu, abandi ni bene wanyu. Muhimirize abavyeyi, mufatanikanije n'abavyeyi, murabe urya mwana ahevye kwiga, igituma ahevye, imvo nyamukuru zitumye aheba. Abari bitavye iyo nama nabo mu vyo bashikirije harimo kuronswa abigisha bakwiye, intebe mu mashure, ibitabo n'ibindi.